Ndabaramukije kaze muri kino kiganiro c'inama nshingamateka mutegurirwa n'igisata cyo kumenyesha amakuru n'ubuvugizi mu biro vya nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka. Ibwirizwa nimero 1 agakoni ubusa 22 ryo kuwa gatandatu Munyonyo 2018 risubiramwo ibwirizwa nimero 1 agakoni 18 ryo kuwa 15 Rusama 2014 rigenga umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi CVR rirerekana ingene abakomiseri b'uwo mugwi bajaho. Bisunze rero iryo bwirizwa nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka na nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka barashinze kuwa 29 ndamukiza uyu mwaka wa 2022 umugwi uhurikiyemwo abashingamateka n'abakenguzamateka wo kwiga no gukurikirana amadosiye y'abifuza kwitoza mu bibanza bitatu vy'abakomiseri b'umugwi CVR. Aho ni mu gihe abari basanzwe bari muri ivyo bibanza batariko barakora neza biboneka bikaba vyari guhava bisubiza inyuma umugwi bigasaba rero ko basubirizwa nkuko vyamenyeshejwe na nyeniteka Gerard Daniel Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka mu gihe abashingamateka bari bakoranye kugira batore abo bakomiseri batatu. Muri CVR bari barasavye ko hari abo bona kumbure bosubirizwa ku mpamvu z'uko basanzwe bakora muri CVR bikaba kumbure bitorosha akazi ko gatembera neza. Noneho birihwezwa cyane ni n'ikibazo cyari kimaze iminsi abantu bagenda bahenda ariko biza kugeraho abarongoye CVR bavuga bati biratunaniye ati nimudusubirize bano bantu. Rero muri abo bantu ntibashoboye kugira ngo rimwe na rimwe bashoboye kumvikana ingene ibintu byogenda ingene bokora. Ikindi gihe bamwe bagashaka kunaniza abandi, ikindi gihe bamwe ntibashaka kwemera ivyo abandi bariko barakora, ikindi gihe bamwe bakaja mu makonje, ikindi gihe abandi bakagwara igihe kirekire ntibasubire gufasha ibintu n'ibindi. Murumva rero yuko ivyari byoroshe. Niyo mpamvu yatumye abo baborongoye umurwi bavuga bati nimudusubirize abantu bamwe kugira ngo dushobore kubanira dukora neza. Ikindi naco nuko ibikorwa bagiye gukora ni ibikorwa byinshi cyane twisunze igihe basigaranye. Bikaca rero bivuga ko bategerezwa rero kuronka abantu bafise inguvu, atari abantu baja mu bintu vy'impari, abantu baza koko kunganira abariko barakora kugira ngo bose bakore basenyera ku mugozi umwe, atampari zijamwo, atangorane zijamwo. Aha rero ivyo byose vyatumye rero basaba yuko hari abosubirizwa ngira ngo mwaborose raporo abasubirizwa abantu batatu. Umukuru w'umugwi umushingamateka Claude Nahayo yabanje gushikiriza abashingamateka icegeranyo c'ivyo umugwi washitseko mu kwiga amadosiye y'abari baje guhiganirwa ivyo bibanza bitatu. Abatanze amadosiye yabo bose hamwe bakaba ari 25. Umugwi umaze kwiga ayo madosiye wasanze 6 adakwije ibisabwa, gutyo abo 6 baba baravuyemwo hasigara 19. Igice cyakurikiye cyabaye cyo gutanga amanota kuri abo bari basigaye afatiye ahanini ku bibaranga, aho twovuga imyaka y'amavuko, amashure, ivyo bagiye bararangura, kuba barashinzwe amabanga yo kurongora abandi n'ibindi. Amanota yafatiweko akaba ari 60%, 6 batashoboye kuyashikana nabo baba baravuyemwo hasigara 13. Umugwi ukaba waciye uja mu kindi gice gikurikira, aho waciye uja mu ntara zitandukanye abo bakandida 13 bavamwo, hamwe naho basanzwe baba kugira ugira amatohoza kukungene bitwara mu kibano, imigenzo yabo, ingene babana n'abandi n'ingene bazwi mu kibano. Igice gishiri cyanyuma kikaba cabaye iki kibazo cyo kuganira n'abagize umugwi amaso mu yandi, ivyo bita interview.
inyuma y'ico kibazo hakaba haciye hasigara abakandida 9 abaserukira ubwoko bw'abatutsi 3 abo nabo ni Ambassadeur Stella Budiriganya, Seberege Pierre Claver hamwe na Rwamuhizi Deogracias, hamwe rero n'abaserukira ubwoko bw'abahutu 6 abo nabo ni Ambassadeur Laurent Kavakure, Kajandi Sadiki Abdallah, Apotre Samson Ndihokubwayo, Daniel Mpitabakana, Haruna Nkunduwiga hamwe na Epimake Buterere niko bitungwa. Abo 9 bakaba aribo bashoboye gushika mu gice ca nyuma cyo kuza imbere y'inama nshingamateka ikoranye kugira ngo abashingamateka baheze batoremwo 3, nukuvuga ubuserukira ubwoko bw'abatutsi 1 hamwe n'abaserukira ubwoko bw'abahutu 2. Imbere yuko abashingamateka batora, abo bakandida uko ari 9 barahawe umwe akanya ko gushikiriza agacumu k'umwe baje guterera mu mugwi CVR hamwe botogwa. Hamwe mwonyizera hirya no hino aho nagiye ndagendera nkabona amahanga nkabona abandi gene bakora, hari akarusho nozana mu mugwi ujejwe kumenyekanisha ukuri no kurekuriranira. Nyene iteka ndacagaguye ariko ndabijeje ko hamwe ababanye n'icubahiro bonyizera ko ivyo nagiye ndakura hirya no hino mu Burundi canke mu makungu bizofasha gutera intambwe aho umugwi ujejwe ukuri no kurekuranira ugejeje isemo uno musi. Ico notera muri uwo mugwi mu nteye iteka nuko nzi kujya mu ufise mu byo ujejwe arimo gutohoza kahise ku Burundi kubijanye n'ihohoterwa ry'agateka kazi na muntu no kumenya ukuri. Nandi byo gutohoza kiretse ko navyize ndavyigisha kandi ndabikoresha mu buzima bwa misi yose. Nibaza ko ari uruhara rukomeye ujya mugwi ufise. Ujya mugwi ndazi ko ufise no gutanga umwidondoro kumenya amabi ya Burundi bwaciyemo, kumenya ngene yitwa. Ivyo navyo nyene naravyize. Ujya mugwi ndazi ko wandika uteza kwandika, utohora uteza kwandika. Nandi sanzwe nigisha ngene bandika amaraporo. Nibaza ko nogira ico nterereye muri ujya mugwi. Hanyuma uteza guterera no mu kwandika igitabo ca kahise ku Burundi. Udahengame. Ibyo kudahengama jewe abo nigishije barabizi. Abona rero rongoye barabizi ko ntahengame. Nibaza ko nogira ico nterereye. Hanyuma ndazi yuko umugwi kenshi bikora ku bantu baho hanze mu gutorokanya ibintu mugabo sico kimwe n'igihe yo bufise umuntu ari muri wo nyene, kuko nakoresha uwo hanze udafise umuntu ari mwo ashobora kuraba ivyo banditse ko ari ivyo nuko atari ivyo ntaco shikako. Nico gituma rero nibaza ko ivyo niyize vya sociologie ivyo gateka kazi na muntu no gutatura amatati bidashiye ku gikenye n'iterambere ridakumira muri ayo masertifika navuze no mu kwigisha abantu bakuze n'ibindi by'ubushakashatsi vyofasha ujya mugwi. Nibaza ko mu ncamake vyoba nk'ivyo, ariko noterera no mu bindi usanzwe ukora muganagomye kuvuga ivyoje imbere. Ivyo nibaza ko noba mfitiye ubumenyi ngirango kurusha abantu batari baki. Ico rero no kongera ko kuri uyu munota bampaye ni ico nozana muri uyu mugwi severe mu gihe nogira amahirwe mu kampunda amajwi. Murumvise ko nakoze muri SNTB imyaka myinshi. Ivyo twakoze bisa n'ivya severe kuko yagira enquête sur les victimes sire ivyo amabi yakorewe abantu mu gihe c'intambara. Natwe twagira enquête ku bisigi vyabo byaba vyaribwe. Murumva rero birasa. Igihe rero noronka amahirwe yo kuja muri severe je sinoba ngiye kwiga noba nje ku kivi directement. Murakoze mu nkunda amajwi. Aho mu gihugu cy'Ubusuwise narashoboye cyane kunonosora ibi bijanye na mediation. Ndasubira ndiga ndaronka urupapuro rw'umutsindo rwitwa Master Européen Mediation. Mvuye aho mu gihugu cy'Ubusuwise, igihugu cyaranteye iteka n'aba ambassadeur mu Bubirigi i Bruxelles. Narinjejwe akarere katari gato, naraserukira Burundi mu Bwongereza, naraserukira Burundi muri Hollande, naraserukira Burundi muri Grand Duché de Luxembourg,
hanyuma nkaba naserukira n'u Burundi imbere y'ishirahamwe rya Union Européenne. Naho nyene narakoze cyane cyane muri ibi bijanye no kunwanisha abarundi ku rwego rwa diaspora, ku buryo n'igihe mviriyeyo umwami w'ababirigi yitwa Albert wa kabiri yashoboye kunyambika arampa ikidari kubera yuko yashimye ibikorwa nari narakoze. Hanyuma aho ntahukiye ndakora muri presidence ndi conseiller principal, mugabo cyane cyane igikorwa baciye banshinga cyabaye igikorwa cyo gutegura ishigwaho ry'uyu mugwi severe. Mu mabanga ya minsi yose nsanzwe n'umukozi wa severe, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa wa severe. Murumva rero ico kibanza ndi mu bubu hari ivyo kitanyemerera gushikako, kubera yuko cyane cyane umugwi wa severe urongowe n'abakomiseri. Nkibaza rero yuko munteye iteka ngatera intambwe nkaja mu mugwi w'abakomiseri nofasha ibintu bitari bike mu gutanga intumbero, kubera yuko uwo mugwi nsanzwe menyereye ingene ukora, amadosiye tekinike yose ndayazi, ku buryo rero nibaza yuko noshobora kugira uruhara ntangere uruhara rusumbirije gusumba amabanga ashanze njwejwe muri uwo mugwi wa severe. Murakoze nyine iteka. Nize igisata c'imenyeshamana. Nyine iteka muca mwumva yuko iyo umuntu yize imenyeshamana aba yize ineza, urukundo no kunwanisha abantu abari bo bose. Hanyuma ndiko ndavunagura mu mabanga naranguye, naratwaye umuryango w'Abayisilamu mu Burundi Komibu kuva mu 2009 gushika mu 2020. Murumva yuko ari imyaka yababa imyaka 12. Muri ico gihe rero natwaye Komibu mu bihe bigoye, ariko n'ibisabisho byinshi Imana yaramfashije ndarongora umuryango w'Abayisilamu mu Burundi Komibu. Narahuye n'ibibazo byinshi, ariko Imana yaramfashije ndabikemura ku buryo jewe ndi umuntu wa mbere yagiye no muri Conseil interconfessionnel du Burundi, nari cegera ca Musenyeri Ngoyagoye. Twaragize ingendo nyinshi mu gihugu tunwanisha abantu, tubumvisha yuko abantu ari bamwe, abantu bogira urukundo hagati yabo, abantu banywane, ntibakoreshe ivy'ubwoko ngo binubane canke ngo binubane biciye mu madini. Twaragerageje aho dushoboye turanwanisha, turereka n'abarundi yuko bocira imoso ntibasubire kuzana impamvu zose zotuma bagwana. Turanabereka yuko aya mazuru abarundi bapfa atavamwo ubuki canke amafaranga. Nkaba mberaheje ndabasaba yuko mu mpunda ko amajwi kugira jewe nkorere uyu mugwi Commission Vérité Réconciliation. Murumva ko nizi jambo ry'Imana bitazonanira kugira ngo nigisha abantu jambo n'Imana rivuga riti urakunda mugenzi wawe nkuko wikunda, ico utifuza wikigushikira ntuzucifuriza abandi. Murakoze. Muri make hamwe mworamuka munyizeye, ndafise ico noterera. Isanzwe nkiri umuntu ndafise imyaka yo gukora, ko ndafise ingufu, ndacari muto. Ndashaka ko mba muri uwo mugwi kugira ngo mfashe neza kumenya ivyabaye muri kahise k'igihugu n'ivyo, hanyuma nk'umumenyeshamana nongere mfashe nk'uko
dusanzwe tubikora aho tujejwe kuko nsanzwe ndi icegera c'urongoye inama mpanuzwajambo ya komine Kanyosha nofasha kugira ngo abarundi bashobore kunwana nk'uko naco ari igikorwa kidasanzwe mu butumwa bwiza dusanzwe tuvuga naco gikorwa kinini dushira imbere gushira hamwe abantu no kubigisha kubana neza hamwe rero mwonyizera ndizera ko nzoshira ingufu zanje muri ico gikorwa kugira ngo nkore nisunza amategeko y'igihugu nongere nkore ivyo tuzoba twatumwe hisunze amategeko agenga ujya mugwi. Murakoze cyane ndabashimiye nyaniteka. Jewe nagize ivyigwa novuga ngo bidasanzwe bijanye na CBR nyene cycle de formation nagize navyize mu gihugu ca Niger Niamey ndanabandanya mu gihugu ca Afrika y'Epfo musaza muzi ko Afrika y'Epfo ari igihugu cyashinzwe mu mugwi no kurekurira gifatwa n'akarorero ku isi mbere nahi iwacu. Hanyuma mbere ndabandanya muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta yitwa Virginia ngiye kugira bene ivyo vyigwa. Muri Virginia ni leta idasanzwe ufatiye uri kahise kayo ko ni leta yakiriye abacakara bose bava ku mico itandukanye yo ku isi bagaca bajayo. Ibibazo rero byo gusubiza hamwe hariya byo by'amacakubiri niyo hari uravyumva urabibona urabisanta. Rero muri iyo universite ni universite sanzwe ifise igisata cha justice transitionnelle jewe nico nagiye kwigamwo muri iyo ntumbero. Mu bijanye n'ubushakashatsi jewe ndamaze kugira icigwa gifatiye kuri CVR y'u Burundi mbere kimwe narakirangije ikindi naco ndiko ndagikora ubu mfatiye ku bihe bya CVR. Igihe yagiye mu mishingwe naragize icigwa mfatiye ku bapfakazi bagize ibibazo kubera bakabura banega babo kubera amagumi twagiye turaca shaka kumenya ingene bakiriye umuzo wa CVR n'ingene wabakoze ku mutima. Hanyuma ubu naho n'icigwa ndiko ndagira naco nyene kiri muri ibi navuze byo kubana amashuri ya master kijanye n'ingene nuvuga nti abasigwe bacise ku icumu mu 1972 ingene bofashwa. Nafatiye ku raporo yatanzwe na CVR muri uko 12 kumwaka uheze kugira ndabe kuko twarabonye ko ari ibintu biteye ubwoba cyane bishobora gufata amagara yo mu mutwe. Jewe notera cyane ubuhinga muri ujya mugwe nababwiye ko ubumenyi ndabufise narabwize mu makaminuza atandukanye yo hanze ubwo bumenyi no buzana mu mugwe. Ikindi ca kabiri hari ikintu nibaza ko kidatejwe imbere bikwiye kumbura ingene bitunganije muri CVR ni bijanye n'amagara yo mu mutwe ubumenyi nabwo nyenozana kugira bufashe kubera turashobora no kuja mu byo bimwe tuvuga byo gushumbusha gusubiza agateka abantu agateka kambere usubiza umuntu nuko agira mu mutwe hapanze handi ho nawo umuha ibintu mu mutwe hadapanze navangira ntibabusanga babishwiragije. Niteka kuri jeyo kuri uyu munsi gufata akakanya mu ndonkeje nshimira Imana mushobora byose dushikanye ngaha ngashimira nabo bose mu bikorwa bitandukanye bakoze babonye ko nshobora gushika ngaha imbere yanyu bivanye n'intambwe zari zimaze gutegwa. Nibutsa kandi ko uyu munsi arubugira gatatu muri umugwi ukubwa no kuri kurekuranira 2011 narashe gutegwa itega gushika ngaha imbere yanyu 2018 nashe kandi gutegwa itega gushika ngaha imbere yanyu. Nkibaza ko uyu munsi ngira ngo utunenge twari tuhari cyane imyaka itari bwakwire uyu munsi ishobora kuba yamaze gukwira. Arico gituma ku kanya mwandonkeje nje kubasaba ngo mubandanye munshigikira nterere ndi hafi mu bijanye n'umugwi kuvuga no kuri nukurekuranira. Ku izina ni Haji Haruna Nkunduwiga mvuka mu commune Gisagara mu ntara Cankuzo hirya yeje tariki 28 nari nkwije imyaka 58 y'amavuka ndubatse nkafise abana batatu mpereza afite imyaka 19 niza amashuri mato mu Gitwenge nibitaye kuri primaire centrale igije cyambere cy'amashuri yisumbuye n'icizi muyaga ikigira kabiri ndaciga kuri Atene Gitega twita Mwami Mwambutsa hanaje kuri kaminuza y'u Burundi aho naronse urupapuro rw'umutsindo mu bijanye no kwigisha iby'ubuhinga bita shimi. Inyuma yaho narashoye kugira ivyigwa vya master ndaronka urupapuro rw'umutsindo rwa master mu bijanye n'uburongozi bita leadership. Hanyuma mu bijanye n'akazi kuko mwidondoro munatomarira nuko natanguye gukora mwaka 87 mu Rumeza muri commune Songa nk'umwarimu
haca imyaka ibaranguma kuba ushinzwe ivyigwa. Hanyuma mu 1995 naho ubushikiranganje baranguma kuza ngenda kurongora ishure yisumbuye Gisenyi lise Gisenyi maze imyaka 11. 2006 ndaja mu bugenduzi bw'amashure yabigenga. Hanyuma mu 2009 ndashingwa kandi mu bijanye n'idini kurongora ishure yisumbuye ikigo ndangamishaka Islam. Mu bindi byinshi nshobora kuba nashyize ko nuko kuva 2002 gushika uyu munsi nagiye nja mu nzego zitandukanye mu burongozi butandukanye bw'umuryango w'abisilamu mu Burundi. Ari naho nemera kuva imyaka myinshi cyane maze kuri iyi si. Hanyuma 1993 amagume yabaye ndi mu Rumeza, Imana yaramfashije ndashobora guhuza abana bari bashamiranye bagira bacanemo. 1995 nshitse Igisenyi nsanga naho nyene imizi uko ari havuye ya ntambara bwiza uyenzi, Imana yaramfasha navyo nyene biraja ku murongo. 1997 ndaza ndavuga nti ku rwego rw'igihugu ico noterera abana batonda mu mashure bafise imbugita n'ibindi navuga nti oya ivyo turashaka kubirengera tugakina umupira tugasubira mu nkino kugira abana bashobora guterera mu kugarukana amahoro n'umutekano. Hanyuma ibisigaye nuko nk'abisilamu tusanzwe dushira imbere ubumwe amahoro duhuza abantu nzokorana munyizeye hamwe n'abandi tuzatwimo muri mugwi tukisunga cyane ibiri mu mabanga y'umugwi severe mu ngingo ya 6 ibwirizwa rigenga uwo mugwi abakavyo tuzokorera ko kugira ngo dushikaho dushaka kwandika bushasha kahise ku Burundi twese tumvikana ko tugashobora no gushiraho umunsi w'igihugu ukibuka abagize ingorane muri aya magume. Murakoze nyeniteka ku kanya mwandonkeje. Icambere nuko jewe nobanje kubandanya igikorwa natanguye kuko nk'umuntu yaciye ku radio televiziyo Rema yashiriweho kuremesha abene gihugu mu bihe igihugu cariko kirava mu ntambara. Narakoze ibitari bike bijanye no guherekeza ibikorwa byo gushiraho inzego z'ubutungane bw'inyuma y'intambara. Ndibuka nk'uruhara twagize muri consultation mu biganiro vya consultation nationale hamwe mbere mu nyuma nishigwaho ry'umugwi severe. Kandi kubera ko nabikoze ivyo ndumurongozi mu bisata nkoramutima byo kumenyesha makuru kuvuga redaction et programme bisata byo kumenyesha makuru no gutunganya ibiganiro, twategeza gufata ingingo zikomeye zo gufasha igihugu zo gufasha inzego z'igihugu kugira ngo zishobore kuremesha abene gihugu no gutunganya igihugu kironke amahoro. Mbere mu bihe vya politike novuga ko bitari byoroshe aho hari impari nyinshi. Igihe mbere byaboneka ko hariho imigwi itandukanye kumbure kwera kudatahura wabona ko bafite intumbero yo kugerageza kugora le processus zo gutsimbataza amahoro kubera intambamyi inzego kubangamira umutekano w'igihugu hamwe mbere no guhungabanya inzego. Twebwe rero nk'ikinyamakuru narimwo mu barongozi twarakoze ibitari bike kugira ngo dufashe inzego z'igihugu kuremesha bene gihugu no guteramira umutekano, harimo kandi no gushigikira inzego nka severe muri yuko mu ntango naho nyene hari amajambo atari make avuga kuri severe byatuma ajuragiza abantu bigatuma kumbure bamwe batoshigikira ico gikorwa. Hanyuma ikigira kabiri nuko jewe nk'umuntu yize kumenyesha amakuru ariko kandi mfise n'uburambe mu byo guhanahana amakuru evyo vya communication ndabona ko noterera ikitari ibintu bitari bike cyane mu kumenyekanisha ibikorwa by'umugwi severe kuko nibaza yuko murazi ko kumenyesha amakuru ari ikintu gikomeye cyane byofasha cyane kugira ngo bimenyekane no mu makungu kuko ibyaha byakoze mu Burundi by'ihonyabwoko ibyaha byakorewe agateka kazina muntu si ibyaha byo mu Burundi ni ibyaha by'isi yose byategerezwa gufata mu minwe n'isi yose. Kumenyekanisha ibikorwa bya severe byo dufasha kugira ngo n'amakungu amenye ico turiko turakora ashobore guterera kuko uri kuraraba no munsi menga amakungu yaradutereranye kino gikorwa byofasha. Hanyuma kubera kandi nsanzwe nzi yuko iki gikorwa gisaba iruhande y'ukumenya ukuri ivyo turiko turabona hariho kandi n'ibindi bikorwa byo kubaka imitima y'abene gihugu benshi bahungabanye, hariho n'ibikorwa byo gutunganiriza bakozwe ko n'ivyagiye biradushikira bisaba uburyo bwinshi, bisaba yuko dushira ingufu hamwe tugasaba amakungu akadushigikira iruhande y'utwigoro twinshi igihugu gikora kugira ngo ibikorwa vya severe bishobore gutungana. Bahejeje gushikiriza ivyo biteze guterera umugwi CVR, amatora nyezina asharakurikira
akaba yabaye mu ibanga ahagarikiwe n'umugwi w'abashingamateka bo mu migambwe iserukiwe mu nama nshingamateka. Ambassadeur Stella Budiriganya akaba ariwe yatowe mu kibanza c'umukomisere wo mu bwoko bw'abatutsi ku majwi 89% mu kibanza c'abakomisere bo mu bwoko bw'abahutu naho hatogwa Ambassadeur Laurent Kavakure ku majwi 119% hamwe na Shehe Sadiki Kajandi Abdallah yatowe ku majwi 86% bahejeje gutogwa barafasha akanya ko gushima no gushikiriza ikiri ku mutima. Umunezero ni mwinshi, nagira ndabakengurukire kukugene ndanabakeza kugene muri urugwego rw'inama nshingamateka demokrasi yaganje. Turabonye amatora ngene mwayakoze mu nkundire bivuye ku mutima, ndabakengurukire ku gikorwa ciza kwiteka muhejeje kuntera. Uwonsesa ku mutima ni nyange ndaryohewe cyane, ndabashimiye, ndabakengurukiye. Demokrasi irakoze nini nahazwe mu Burundi. Ndabashimiye gose mu nkundire ndagacishemwo kuri Nazimana nti Allahu Akbar. Murakoze cyane. Akajambo mfise ku mutima nobashikiriza sakandi atari ukubakengurukira. Ukubakengurukira gose cyane kuri iteka muduteye mukatwizera. Nkuko amategeko abivuga rero, abo bakomisere batatu mu CVR bari bahejeje gutogwa bakazobanza kurahira imbere ya nyenicubahiro umukuru w'igihugu hamwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka imbere yuko binjira muri ayo mabanga. Aha hakaba ari naho dusozereye kino kiganiro. Turabashimiye mwebwe mwese mwagikurikiye naho ubutaha.